ibyiza wampaye sinogenda nashimye kandi nari ntabikwiye sinogenda ntashimye nogenda ntashimye. Wa mupolisi Nzeyimana Joseph batazira vyenya yararekuwe ubu aridegembya. Iyo mukaba mwumva yuko ari inkuru nziza. Reka rero dushimire ababigizemo uruhara bose, abafashe ingingo zo kugira ngo asohokane n'abandi, eka barakoze. Narumvise yuko namwigisha Emilienne yasohowe mu ibohero. Ivyo ni ivyo gushimira Imana cyane kuko hariho inzira karengane nyinshi ziri mu mabohero. Ubu rero imiryango yabo iranezerewe. Voilà, basubiye mu buzima bushasha. Ariko naho biruko wampaye inka, naho barekuwe, ndafise ico ngomba mvuge kwipfungwa ku karenganyo kadasanzwe uyu mupolisi Yozefu yagiriwe. Nibyo n'abandi baragiriwe akarenganyo, mugabo uburenganyo ntibungana. Ibi bintu uyu mupolisi Yozefu batazira vyenya yagiriwe hamwe vyoza biraba mu Burundi, nibaza yuko uburundi ntaho twopfa twarashitse, naho twogomba tukikebagura gute ntaho twopfa twarashitse. Igihugu kugira ngo gitere imbere, hatera imbere ubutungane nibwo bumaze kuja hejuru. Ivyo bisigura yuko igihugu canke ihanga rica rija hejuru, rica ritera imbere. Iyo ni Bibiliya ibivuga. Voilà, aye igihushane naho murumva yuko atawuheza gushike. Rero ibi naho twokwidigadiga gute ngo turiko turatera imbere, ngo turi mu muvuduko w'iterambere, atabutungane buriho, ivyo tugombe tubifute no mu mutwe. Umuntu ashobora kurenganya uwundi atangorane, bikitwa ibisanzwe, n'abategerezwa gufata ingingo ntibazifate, uyo muntu akavundira mu gasho. N'ibintu bibabaje cyane. Ibi bintu bigiye biraza birabandanya, vraiment byo bibabaje cyane ku Burundi. Aho twasemerereye umukuru w'igihugu yararutse urubanza rwa Yozefu, umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu yararutse, umushikiranganje w'ubutungane yararutse, mu gipolisi bari babizi. Mana yanje eheraba namwe. Ahari tariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu mu 2023 niho procureur w'Ibururi yandikira sentare nkuru yaho canke TGI. Muri obuje yandika ati proposition de libération conditionnelle de Nzeyimana Joseph. Aha rero yasaba yuko Yozefu yorekugwa ivy'agateganyo. Aravuga ati: je l'honneur de m'adresser à votre autorité pour clarifier davantage la proposition de libération conditionnelle du détenu Nzeyimana Joseph dans le dossier RP 10-063. Abandanya avuga ati: je ne reviens pas sur la motivation de sa libération conditionnelle, mais je voudrais par contre vous donner certaines précisions en rapport avec les dommages et intérêts pour lesquels il a été condamné. Akantu rero mukuvirize neza, ndagasubiramwe mu Kirundi kavuga ngo: outre qu'il a déjà purgé plus d'un quart de la peine, ces dommages et intérêts sont fondés sur le vol d'une moto appartenant à la partie civile, laquelle moto se trouve aux mains de la police et au commissariat provincial de Bururi, où le prévenu l'a conduit après s'en être saisi sur instruction de sa hiérarchie à l'époque. Ngo nari nababwiye yuko umushefu we yari yamubwiye yuko afata imoto
afata umuntu yaragize nabi ati agaca afata imoto agaca yitwara muri komisariya, arayitwara arayishikana, mugabo baca baramupfunga, baca bamwagiriza yuko yoriha iyo moto ko yoba yarayivye, voilà, agaca arihana dommage z'intérêt, no kuvuga ngo akariha ibijanye n'iyo moto vyose, kandi iyo moto yari mu minwe y'igipolisi iri muri komisariya vrai. Bo murumva rero yuko procureur yandikira sentare ayimenyesha yuko iyo moto bariko baramubwira ngo arihe, voilà, ko iri mu minwe y'igipolisi, bati kandi erega aza yarangije ni cakane c'umunyororo wiwe, voilà, yategerezwa rero kurekugwa. Aha hasi aca asigura ingene vyagenze kugira ngo Yozefu aruhire kuzana iyo moto ayishire muri komisariya. Ivyo bintu rero bene data ntibigeze bavyumviriza. Yozefu abandanya apfunzwe. Ahize inzandiko mubona ni inzandiko igipolisi canditse kiriko kiratanga ya moto kitanga muri sentare, voilà, bati retrovisere ziriko ifise amapine ibiki, bariko barayidekriva ibiriko vyose. Sentare iraronka iyo moto, voilà, mugabo Yozefu aguma mugasho. Dute bagabo, none Yozefu aziriki ko imoto bamwagiriza sentare ifise mu minwe, voilà, ubu none afungiwe iki? Abantu bose rero barayobewe ikintu cari gipfunze Yozefu. Mu gipolisi ntibabona igipfunze Yozefu, ntibabitahura. Narigeze gukora icigwa ndabereka ukuntu mu gipolisi babivuze bari no mu nama, batebaga twebwe hariho umupolisi afunzwe mugabo vyaratunaniye ikimufunze. Bo mu ntunge sinagomba kuja muri vyinshi, ariko Imana ishimwe ko yaraye apfunguruwe, ubu akaba ari mu muryango wiwe. Ariko rero naho biruko, dusabe aba bacamanza b'ibururi bigenza uko bisubireko, kuko iyi ngendo ni ingendo mbi, ni ingendo atahantu izobashikana, ni ingendo atakindi ikora atari kubateza urubwa no guteza urubwa igihugu. Kandi n'abakenguza amateka baturuka muri iyo ntara nyene barasavye yuko umukuru w'igihugu yohindura abacamanza bo mu ntara ya Bururi kubera bigenza nabi. Reka nsabe kandi nshimitse mu gipolisi baze batunganirize Yozefu, bamuhe ivy'amategeko amurekurira vyose, yaba imishahara canke uburusho yategerezwa kuronka ari mu kazi, kuko yararenganijwe bikomeye. Abategetsi nabo novuga nti bemureka kwirabira hirya, bemureka kwigira abataco banezwe, abanyagihugu bariko barabatakambira, bariko barabatabaza. Mwiyumvira umuntu amaze imyaka 3 mugasho atabaza, atawumwumviriza, kandi ariko ararenganya. Ibi bintu vraiment nubugesera. Aha kandi nta nindi yakababaro bamuha. Gusa turasavye ngo mu gipolisi bamutunganirize. Ndangize nshimira mwebwe mwese mwari mwarasisijwe n'iyi dossier ya Afande. Hari abantu iyi dossier yari yarababaje, barababara babura uko bagira gusa. Uwo mutima umeze uko n'uw'Imana murawugumana, mubabarane n'abababaye, munezeranwe n'abanezerewe. Nitugira amahoro ya Kristo. Voilà, Imana niturinde akarenganyo, kuko mu gihe dushigikiye akarenganyo canke tukagira akarenganyo ntibirangira natwe tutakagiriwe. Voilà, uburenganya wese ntazova ngaha kwisi nawe atakagiriwe. Nuko bimeze, ivyo ntibihinduka, nuko nyene bimeze. Nuko rero ntimwibagire kugira subscribe ku ishure ry'abarundi bose. Reka twibananize kwa rugendo rwacu.
maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.